bagera kuri 15 abona abashikiranganji ba leta ya mbere ku ntwaro ya Varisito Ndayishimiye uretse umushikiranganje we wa mbere Alengiyome Bunyoni yazanye umwizero muke mu bantu. Hari kandi na General Gervais Ndirakobuca bitanda kugarika yizewe kuba umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu w'umutekano n'iterambere ry'amakomine. Uno mushikiranganje harabamubonamwo ubushobozi buke bukinga umutekano w'abantu atahengeshanyije guhungabanya. Undi ni Albert Nshingiro agiye guhagararira imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Ico ahurira ko nabandi nuko arahira karengwa kwatagateka kazi na muntu kigeze gahungabana mu Burundi mu kuyamiriza ivyegeranyo by'abahinga bishiramwe mpuzamakungu ONU. Uwo mushikiranganje nyene akaba yarakanye ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda, ivyo hakaniye icese mu nama ijejwe agati akazi na muntu kwisi. Abashikiranganje rero bari mu butegetsi bushasha bwa leta y'u Burundi. Intambwe igihugu kizotera ku bwabo bagabo n'abakenyezi bagize leta yoba ari yahe? Kugira tubiyage twakiriye abatumire babiri. Uwa mbere ni Maître Armel Niyongere, ari mu bashingwa manza baburanira abakorewe ivyaha bihanwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha, uharanira kandi agateka kazina muntu. Mwaramutse neza Maître. Mwaramutse Patrick. Kaze mu kiganiro. Ubundi mutumire ni Alexandre Niyungeko, numumenyesha makuru akaba arongoye Radio Inzamba agateka ka. Mwaramutse neza Alexandre. Mwaramutse neza Patrick. Sangwe ikaze. Murakoze cyane. Ikaze ni jyanyu mwebwe mwese muri ko muradukurira mu kino kiganiro Club de la Presse tunani kwa Radio RPA Inzamba be na television Renaissance. Ngumi wawe Alexandre. Tuba turarese amazina y'abashikiranganje muri rusangi. Leta nshasha muyivuga kwiki? Tutavuze amazina sinzi ko hari ikindi umuntu yoheza akavuga. Ico umuntu yovuga leta nshasha ije ni leta biboneka neza yuko ari leta ya gisirikare. Murabona umukuru w'igihugu mu generale, umushikiranganje wa mbere mu generale, umushikiranganje novuga nti gihangange mu bashikiranganje dasanzwe. Generale Ndirakobuca benshi bazi ko ninda kugarika. Urumva neza ko ni intwaro ya gisirikare. Umuntu akibaza neza uti ibintu bivugwa yuko hariho gutandukanya ivya gisirikare n'ivya politike mu Burundi, kibaza uti biracafise. Arabwira bati nakare ari ya gisirikare. Yahora ari ya gisirikare ko ntivyari bwaje ku mugaragaro nkuko. Twari tuzi neza yuko abo bantu bavugwa ko ari nabo ahubwo bafise ari abantu bafise ubutegetsi muri kakagwi kaba genero, ariko no musi ho ntibagaragara ngo baboneke ko bari mu bushikiranganje ubu nubu canke ubu nubu. Ni ikintu rero cerekana neza yuko ko ahubwo abantu bari bagize umwizero ngo hari bigiye guhinduka muri abo sinarimwo. We ni leta mvyeyi nkuko oya kabisa ivyo nta leta mvyeyi irimwo abantu batwiciye abantu batoteje abantu bagafunga abantu abandi nabo bakabirukana bagatabakomoka ngo heva ubwo buvyeyi ndubwahe. Kandi turagara ku mazina yabo bagize leta. Maître Armel, ubushikiranganje 15 bwahora ari 20 ubushikiranganje 21 kuntwari heze. Ubu rero harabagira bati kubona ubushikiranganje bwaragabanutse kuva kuri 21 buca kuri 20 nako kuri 15 ni ivyo gushima kubera ngo birafasha kugira kudasesagura amatungo ya leta. Niko mubibona namwe? Jese nibaza yuko kugabanya igitigiri cy'ubushikiranganje ari imvu zivuye ku vyerekeye itunga ry'igihugu, kugabanya kugira isesagurwa ry'amatungo ya leta. Nibaza cyane ko bashatse guhinguvu abantu bamwe bazi yuko bafise uruhara mu ngorane zagezera mu Burundi. Uravye kwashinga amabanga menshi kugira barabibisa atavyinshi bishoboka. Ubona aho gushinga amabanga kugishira hamwe ubushiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bw'umutekano bw'iterambere ry'amakomine. Umva uwo mushikiranganje azoraba imigambwe, araba bakuru b'intara, arabe amashira hamwe
ivyo byose urazi ko bifitaniye ingorane na leta y'u Burundi, hama caraba n'igipolisi muzi gifise uruhara mu gusinzikaza agateka kazina muntu, acaraba n'iterambere ry'amakomine, aho usanga mu makomine yose mu mitumba yose imbonerakure zirwa zirica abantu zikorana n'abajeje intwaro. Urumva nibaza ko bashatse kubaha ingufu zikomeye kugira ntihagire umuntu azobononera canke ntakurikize imigambi azobafise. Ko bya bisata byahoraho byashizwe mu nyo y'umuntu umwe. Umuntu umwe, abantu bamwe kandi bazi yuko ari abantu basanzwe bakurikiranwa canke bavugwa mu mabi akorerwa abarundi. Alexander, reka tuje ku mazina murako muravuga mu kanya naciye ku masonga mu ntango z'ikiganiro. Mbega ku ncuro zitari nke mwebwe mu radio murongoye mwaravuga amazina ya generali Ndirakobuca, mwaramuvuga mu mabi, ariko yavuye umushikiranganje akomeye nkuko mwariko murabivuga adasanzwe mu gihe mwamwagiriza amabi. Mbega igenwa giwe mwavuye mubyakira gute? Tumugaruke ko zina ryandira ko ntitwona mugaruka ko wenyene, kuko urumva nibaza ko no kubirabira muri rusangi bw'abo bantu yashizweho nande, abamushizeho ni bande? Urumva ni umukuru w'igihugu niwe ashiraho leta, kuri umushikiranganje wa mbere ariwe abamushikirije. Uwo mushikiranganje wa mbere nawe ninde? Mu Kirundi baca umugani bati bisa birasabiranira. Ni kuvuga neza yuko Bunyoni hageze ko arondera uyizera, na cane cane muri ivyo byo kugira ngo kubandanya gutoteza agateka kazina muntu, gutoteza abatavuga rumwe na leta, nta wundi yari kwitura atari muri ako kagwe kabo nyene kabo bajenero. No kuvuga Ndirakobuca ntivyantangaje rero, kuko nibaza ko uwo vyotangaza n'utagiye arakurikira ingene ibintu vyagiye biragenda mu Burundi. Duhere no kuri ntuze mbere, duhereye kuri Ndayishimiye ahejeje gutogwa yaravuze neza yuko atanatogwa yaravuze neza ati twebwe imigambi yanje no gukurikiza ntuze politike ya Nkurunziza. Ahejeje gutogwa ati abantu mwari ko muriyumvira ko ari ibihi ko ari kizohinduka, nta kintu na kimwe kizohinduka, ahubwo jewe mbona yuko n'ibintu ahubwo bishobora kunyuka bigasubira inyuma. Abanyamakuru iyo muko muvuga amazina y'abantu mu mabi, hanyuma mu nyuma mukabona bahawe ibiti barashimiwe, nibaca intege mwebwe? Ntabwo ntibishobora kuduca intege na gatoyi, kuko ikibi kiguma ari kibi. Suko uno munsi kiriko kirasasigwa indava mu Burundi ko kitaheze kitabandanya kuba ari kibi. Haraza bagira ati nitwabana tuvuga amaba, ahubwo abashashi bazava tuzaba dusanga duko tubagirira propaganda kuba publicity. Ego nimba bifuza, nimba ari ukurumva bivana na politike y'abo bantu. Iyo politike nayo irafise umwanya wayo, irafise umwanya wayo. Nibaza ko ivyo bito cinkokora abantu, ahubwo nibaza ko vyo hakaryo abantu kwiyumvira neza bati turabe iyo turiko turaje iyo dushitse. Nababwiye yuko iyo hariho amategeko ariko aravugwa, ariko arashigwaho ngo yo gutandukanya amabanga ya politike najanye n'intuzi, ugaje usanga muri iyo leta dufisemo abasirikare aribo bayitwara bari hejuru, bikitwa ko ari politike. Uribaza uti ibe none uwo mugambwe CNDD FDD ni gisoda biba bigitaniye hehe? Ariko mugabo urumva n'ibintu kandi bitahuritse mu gihe koko ibintu biba biri mu minwe y'abantu mu mutwe wabo atakinda atarinda zabo no gutoteza abandi, atari uri kuraraba ubutunzi bw'igihugu. Duhereye kuri Bunyoni ukaraba ubutunzi bw'igihugu yabugejeje abushira mu minwe yiwe, akaba ari wagiye kuzezwa yose. No kuvuga ati kaka bimwe wahora ukora uciye ku ruhande, ubu ni ugiye kuvuga ati we genda ukora ibi nawe shagenda ibi nibi. No kuvuga neza yuko ari rero novuga nti ubu twashitse kwisumba y'inuma, aho koko urumva ikibi casasiwe indava mu gihugu, aho abasuma n'abangushi aribo bafise ibintu mu minwe, aribo bica bagakiza. Nubundi bahora bica bagakiza, ariko ubuhoho
muti bigiye bigiye kuba habona kare ntivyahora biboneka ngira ko buca yabicisha muri mwiperereza ariko ubu ivyo vyose agiye kubifatanya ubushikiranganje nako intwaro hako ibintu byokorwa mu rufuri nivyo fuma bikorwa ku mugaragaro. Ego uno munsi nivyo kuko urumva hariho abantu benshi nababyikoje ntarimwe hariho abantu benshi bibaza ngo ibintu birashobora guhinduka ariko ubu nibaza yuko ubu uye ntawohendwa kuko ibintu biraboneka ibintu bikogwa amabanga bagiye kuyashikirizwa nabariko baraboneka bazwi neza uruhara rwabo bazwi neza kandi n'ico bashoboye ico bashoboye rero ni ivyo byo gutoteza agateka kazina muntu ni ivyo byo kunyonyeza itunga ry'igihugu aho igihugu no munsi mu Burundi nabo banabutwara atanu gushira n'isoni na gatoyi igihugu ari canyuma ku isi mu vyerekeye by'ubutunzi ari canyuma uno munsi ari bo nyene bagiciriye umukenge aho imigenderanire mu bihugu vyose n'ibindi bihugu vyinshi yahagaritswe kandi gahagorikwa nabo nyene ariyo bari bajejwe kwiteza kubijanye n'imigenderanire mu kanya Maître Armel wishize mu kibanza c'abakoreye ivyaha mwembwe mu buranira uno munsi babonye haje iyo leta tuko turavuga hakaza abo bantu mwama muruko muravuga mu mabi biyumva gute bo biteze ubutungane bakabona leta nshasha biyumva gute ku bwayo mu vy'ukuri uravye abantu bari mu mwiheburo kwihebura urumva birumvikana nk'imiryango yabuze ababo nk'abantu banyurujwe abantu bahohotewe ubuzima ariko turagerageza gutanga amajambo y'ihumure tukababwira duti ntimugire ubwoba ntimwibaze yuko ubutungane buzoca bureka gukora ntimwibaze yuko atawuzosura gukurikiranwa kubera amabanga ajejwe kuko ivyo mabanga y'ubutegetsi ntashobora gushira inyuma cyangwa kureka nta muntu aho kurikirana kubera ajejwe amabanga ya canka ariye kuko n'umukuru w'igihugu arakurikirana arico gituma rero tubabwira duti ni kubandanya ahubwo mufise ukwizera kuko muganira nabo bari basanzwe hari gishasha bari biteze canke bari baremye uno munsi baremye uravye inyuma y'urupfu rwa president Petero Nkurunziza hari abaca bibaza ati mbega ko uyo agiye ari we yaratwara abo bose bariko barica ubwo butungane buzoca bureka kurikirana abandi twageza kubabwira duti mu manza z'ivyaha umwe wese akurikiranwa ku gatwe kiwe urumva muri bajya rero bariko bararonka ibiti kenshi usanga bariko baravuga bati reka turonke ibibanza bikomeye kugira turabe ingene ubutungane butodukurikirana ariko no kwibesha kuko impera n'imperuka hajya bazokurikiranwa kandi nuko niyo senari mpuzamakungu mpanavyaha itaratanga imitahe yo gukurikirana umuntu uyu canke uriya ariko ifise ubuhinga bwinshi bwo gutanga imitahe hari imitahe itanga ikavuga umuntu ko akurikiranwa hari imitahe ibanga ico bituma rero abo bose bariko baraja mu mabanga akomeye bizobagora kuja mu bihugu gutembera cyangwa guserukira Burundi mu kuja mu manama akomeye kuko ntibaba bazi uri karakurikirana cyangwa utari karakurikirana umuvyo byose ni ibintu binatangaje kubona nk'umukuru w'igihugu yumvira gushira y'abantu nka mu bibanza nk'ivyo abantu batazoja guserukira igihugu kugira basabe baje hamwe n'abandi bakuru kugira bumvikane mugabo bivana politike yabo mu kugena abo nyene abo bagabo bijunja mu gisirikare sukuzitira nyene kugira nyabutungane ntibuzozinde bukora kenshi urashaka gusanga aribo bariko bitorera ibibanza bikomakomeye kuko urumva ni umugambwe CNDD utwagwa n'igisirikare urabona ko ari uyo urwego rw'abajenero ariko rufata ijambo ariko ruvuga ati uyu nakabiki uyabiki urumva uravye n'ingene uwo mukuru w'igihugu ari ubu yatowe byerekana yuko abo bajenerali bo baca bitorera aho baja kugira bikingire abo rero bari mu bavuze mu bwicanye n'ivyaha byagiye birakogwa cyane arico gituma bitoreye ibibanza bibaza yuko bitobatuma bashobora kwita gutungana ariko baribesha kuko umuntu ari kararaba ibi byagiye biraba mu bindi bihugu nta muntu n'umwe ashobora kwinyegeza ubutungane hagiye impera n'imperuka azokurikirana hagiye impera n'imperuka kuraba ingene abanyagihugu gusa abakorewe ivyaha babika ivyemezo vyerekana ingene ivyaha vyagenze kandi benshi barabitanze hama amatoza yase ntareka arabandanya aba
hajya n'ikintu cy'umwanya wari mushikiranganje nk'ari hagati mu gihugu uwo mushikiranganje w'umukuru w'igihugu ntacyo bivuze mu vyerekeye gukurikiranwa n'imanza z'ivyaha bazote bakurikiranwe ko murazi hari n'abakuru b'igihugu bakurikiranye naho udacuhagarika ubwo nyene mugabo umwanya uratuma ukwereka yuko ata muntu n'umwe yenyegeje ubutungane mu vyaha yakoze mbego tuja mu gice kira kabiri Alexandre ndakumbaza ati mbe ku igenwa ry'abo bagabo hari imvo mubona ziba zinyegeje mu yavyo imvo kugira bashobore kuja muri ivyo bibanza kare bagiye mu vyegeranyo bavuga ko bakoze amabi mu gihe bakora batabitagaragara ubu kuba baje ahagaragara hari imvo nibaza ko biravye neza ni nk'ijambo bashatse kwereka abakorewe amabi ni ijambo bashatse kubereka ati ivyo muvuga ntaco bivuze kuri twebwe abo mwibaza ko ari ko ubutungane buzoheza bugakorerako bugakurikirana nibo n'ubu bakihari muvyemera mutavyemera nibo bakihari ariko nk'uko metre yabivuze nibaza ko ari ukwibesha cane kuko nta hantu na hamwe ushobora kwinyegereza ubutungane burira ntibutera ku mpeshi nk'uko babivuga mu Kirundi ejo canke hirya y'ejo ubwo butungane buzoba kubita intahe mu gahanga muribuka ba Beshire biruka baca hembwa zica muri Afrika du Sud bagira bafatwe muribuka mu Rwanda bakabuga bamaze imyaka 40 ingahe binyegeza ariko baratevye baragwa mu kamashu abo nabo nibaza yuko uno munsi turi muri za ntwaro zimwe za gisirikare naho nyene ni imyaka twagiye turabona za ntwaro za ba Pinochet n'abandi byose baruhiye mu mwanya niwe mucamanza kabisa ego ikiganiro ni Club de la Presse cunanirwa ama radio RPA inzamba be na television Renaissance ndi kumwe n'abatumire babiri muri kino kiganiro Alexandre Niyunge ko arongoye radio inzamba gateka kawe na Maître Armel Niyongere umushingwa manza ari mu hanana gateka kazi na muntu mu Burundi soko tuganira kuri leta ya mbere ya president Evariste Ndayishimiye. Maître Armel ikibanza cha General Ndirakobuca arimwo kiramukingira ubutungane koko haba namba kiya kibanza yaba n'ibindi bibanza bikomeye biruta bijya kuko mwamwagiriza ibyaha byinshi afise ivyaha bimwagira ariko ubu unye kubera tamitahi iratangwa nta mitahi iratangwa urumva ubu asa n'umuntu yidegemvya asa n'umuntu sentare mpuzamakungu mpanavyaha ari mu bose sentare mpuzamakungu mpanavyaha ishobora kuba iri kiragira ko amatohoza ariko ko tamutahe baratanga urumva tubaza yuko atoca umuntu amuvuga yuko ari umuntu yoba yarakoze ivyo vyaha kuko twe turabivuga mugabo hari amatohoza aba mugabo nibaza yuko ico nibaza yuko mu gihe sentare mpuzamakungu mpanavyaha itanze umutahe wo kumukurikirana cyangwa gukurikirana uwo wese avugwa muri ivyo vyaha ndiyumvira yuko leta y'u Burundi itoreka gukorana na sentare mpuzamakungu mpanavyaha kugira ishire mu ngiro ingingo ya sentare ariko bidashatse kubikora naho nyene barafise ubundi buhinga bwinshi bwo kumukurikirana no kugira bamufate mwari mwabibuciye ku masonga irindi zina ritera makenga Alexandre ni ya Albert Shingiro ajejwe imigenderanire mu gihugu uno musi uravye atako cifashe kubijanye no kunywana n'amakungu ico gisata cyo bagiye kunaguka kubgawe byo ntangaza ko conagurwa n'umuntu twagiye turakurikira tuzi ivyiyumviro vyiwe n'ingene yabishikiriza umuntu atemera ko habaye ihonyabwoko ry'abatutsi mu gihugu c'u Rwanda ico ni icaha gikomeye ubwa mbere icaha gikomeye nibaza ko nawe nyene ico gitehezwa kuzomukurikira kuko ni bimwe nyene twariko turavuga ubutungane urashobora kubwinyegeza uno munsi canke ejo canke hirya y'ejo ariko impera n'imperuka biraheza bikagaruka uno munsi rero kubona umuntu nk'uyo ari uzeza amabanga yukunagura imigenderanire
tumenyeshe neza yifashe nabi cyane gose nawe nyene yaranavyivugiye yaravyivugiye mu ijambo bariko barabisikanya yuko hagiye kunagurwa imigenderanire yatosekaye kuva muri 2015 ariko no munsi ni giza mugabo aremeza yuko guverinoma itari imeze neza ko ku ntwaro yiwe agiye kuyinagura nivyo bitaboneka kuko urumva kuyinagura si kuvuga amajambo gusa mu kunagura imigenderanire n'ibindi bihugu ni ukuvuga yuko hari hakwiye kujaho abantu bemera neza ko hari ibibazo kandi ko ivyo bibazo bikwiye gutorerwa umuti bemera neza yuko hari abakoze ivyaha bashigwa imbere y'ubutungane sintibaza rero yuko abo nyene bakoze bahamagarwa n'ubutungane ko bobwita bakaba ari bo babashize muri ko bazoheza ngo ego turahaje ubutungane nibo tubaze hanyuma urumva neza yuko kujanye n'iyo nyene Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaravuze mu kinyamakuru Jeune Afrique yuko yiteguye igihugu cy'u Rwanda cyiteguye kusubira kunagura koko imigenderanire n'igihugu cy'u Burundi mbega uyu mugabo Albert Shingiro bizokoroha sinaho gusa novuga ko nivyo muri ico kinyamakuru Jeune Afrique nivyo nyakubahwa Paul Kagame yarabishikirije ariko kandi no mu ikete ryo gukeza Evariste naho nyene iryo jambo ryaragarutse yuko u Rwanda rwifuza ko ibihugu bibanye bivukanye imigenderanire yoheza ikanagurwa murumva neza rero mu gihe rero hatanzwe wa wundi ahakana ko tahonya bwoko ry'abatutsi ryabaye mu Rwanda muzi neza ico caha uburemere gifise haba mu gihugu cy'u Rwanda haba no kwisi nzima urumva neza yuko abari nyishu ni nyishu ya kwa kuboko umuntu atanze hama nawe ukagira uti ntako dukeneye jana hariya kira noneho twaranabibonye muri munsi bahamba nkuru nziza niwo munsi banatera n'u Rwanda ivyo byaranabonetse harimo n'impuzu n'ibikoresho vy'igisirikare cyo mu Burundi urumva neza yuko kuyinagura ntavyo mbona hanyuma kandi inagurwa na Shingiro bibaza ko tukirindiriye Maitre Albert Shingiro mu byo yahakanye uretse ico cacu guhakana nyabwoko yakorewe abatutsi mu Rwanda hari kandi n'ivyaha byakozwe mu Burundi vyaha vyakorewe abanyagihugu nk'uko twariko turabivuga ariko akagira ati namba mu Burundi ibintu bimeze neza yavuze mu nama nkuru y'umutekano ishamwe mpuzamakungu juru hagati y'akazina muntu uwo mugabo hari ico umuntu yomwizerako uyo mugabo mwebwe cyane cyane mu gihe cy'akazina uwo mugabo uravye ingendo yiwe imvugo yagiye arashikiriza mu mushira mpuzamakungu ONU yifatira mu gahanga abari muri wa mugwi w'amatohoza mu Burundi birerekana neza yuko ari umuntu yamaze kujamwo amacakubiri yuzuye amacakubiri kandi ari wa muntu usanga ariko arashinyaguriza imiryango iri kibura babo yerekana ko ibintu bigenda neza mu gihe abahinga ba ONU bariko barerekana neza yuko hari ubwicanyi buriko burakorwa mu Burundi bakanadoma urutoki no ku bantu bakuru mu gihugu cy'u Burundi yuko bafise mu ruhara ariko ugasanga arika aragerageza kubakingira kunyegeza amabari kakorerwa abanyagihugu nibaza ko ari mu byo bamushimiye mu kumugira umushikiranganje kuko babonye yashoboye kubafasha kuvuga ibintu bitovuga benshi kuko kuza kuvuga ahantu ariko barica abantu umuntu bavuga ngo yanyurujwe umuntu batora ikiziga agaca avuga imbere y'amakungu yuko byose bigenda neza urumva umuntu nk'uyo ukuntu abasanzwe bameze sinibaza yuko ari umuntu ashobora guhinduka ariko byose genda bishira mu butegetsi bw'umukuru w'igihugu mwebwe mu wajeje guharanira hagati y'akazina muntu gushinga amabanga abantu nk'abo byerekana ko nyabo nivyo muvuga atafatiro bifise birabaca intege nta ntege biduca kuko uri kuraraba vyagiye biraba mu Burundi urabona neza yuko abantu bica abantu biba abantu basambanya abakobwa n'abakenyezi ku nguvu ari abantu bagiye barakingirwa ari abantu bagiye barahabwa amabanga akomeye y'igihugu ariko tuwe tuvuga duti
abo bantu tubashinze ijisho turiko turagerageza kugira amatohoza kuri bo hama tuyashirize sentare kandi mu kuja muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha ni ko hatabutungane bw'u Burundi buriho kuko ahandi ho bari guhana n'ubutungane bw'u Burundi ubwo kubera ubutungane bw'u Burundi atanguva atagushaka arabacamanza arabantu babasavye bakazi badashobora gusoma amategeko bafise cyatubitura amasentare mpuzamakungu ico gituma tuvuga duti abo bantu bose baza yuko bariko baraja mu mabanga atandukanye akomeye igihugu kugira binyegeza ubutungane ko bihenda kuko impera n'imeruka abo bose bazokurikiranwa hama ikindi naco bashaka yuko bahindura isura uko abarundi babona ako makungu canke abandi bose babona Burundi vyose bizovana kuri politike mukuru w'igihugu mushasha abo bantu bose bareke bashiramo kugira babandanye ivyo barimwo canke bakora amarorerwa asumba yo bahora babona kuri Petero Nkurunziza vyose bizovana nawe nyene ubwiwe ico azobashaka kwereka makungu canke kwereka abarundi ko ashaka guhindura no ko ashaka kubandanya mu vyahahora Alexander tuko tuja mu mpera y'ikiganiro uja mugwi ndayishimiye umukuru w'igihugu Bunyoni ndirako buca shingiro ni ufise ubutegetsi mu minwe uno munsi mubona ijambo ry'ihumure mushikiriza n'ijyaye kubera tsoreze ikiganiro mwasa n'abantu bakunda umwizero si mwinshi ukunda duhenda abantu ngo amamese ijambo ry'ihumure twagaze ikiganiro nibaza yuko gusa twibuke neza abo bantu ngena bashitseho bajeho Evariste yashitse ku butegetsi gute nuko habayeho ubusuma burengeje mu matora barazi neza nabo nyene ko atamatora batsinze nico gituma bashira haba abantu kugira ngo baze gutera ubwoba bashiraho ba genero batera ubwoba abantu ntihagire ubuduza ushobora no kuduza gatwa avuga ati ibintu ntituvyemeye ko kuko n'ubusuma burengeje ntabwo gatanze itegeko nta jambo ry'umwizero rero no abantu bagira ati ntabikoza ara nta jambo ry'umwizero no abantu yuko abasuma hari ico bagiye kubakorera atari kubandanya babiba no kubica ariko ico umuntu yovuga nuko nubundi abarundi nibamenye ko nibo bafise umuti mu minwe uri mu minwe y'abarundi bonyene bamenye yuko ako kagwi k'abagenero kadashobora kubandanya kifatiye mu gahanga igihugu cose nihageraho rero abarundi babona bavuga neza bati uno munsi ako kagwi turaki kare barakita kagwi kubera kabara gakorara mu kinyegero ubu kagiye gukora hagaragara ubu karacahari kandi ubu ni banaka bafite amabanga biraboneka neza birahari ico umuntu yovuga nuko abarundi bakwiye kose kuja hamwe bagashira inguvu hamwe kugira ngo koko biganzure iyo ntwaro y'agacinyizo ivuye mu busuma bw'amatora igacishiraho abantu atakindi muntu abazi ko atari uko batoteje agateka kazina muntu bakanyonyeza itunga ry'igihugu abo bantu ntibakwiye rero kubandanya ari bo Burundi bwitwa ko ari bwo buramutswa kuko ni gitutsi ku Burundi no ku Barundi aho rero abarundi ni baramuka bavyumvise bakabifata mu minwe koko Uburundi buzokira ku neza y'abarundi no ku neza y'amakungu n'imigenderanire myiza y'ibihugu bibanye. Maître Armel Sozera ijambo ry'ihumure mwavuze muti n'abantu badahumuriza n'abantu badahumuriza uravye kahise kabo n'ivyo bagiye barakora mu vyerekeye ivyo gateye akazina na muntu canke imvugo bagiye barashikiriza mu makungu kujanye n'ivyo gateye akazina muntu ariko je nibaza yuko cyane umuntu yoraba umukuru w'igihugu mushasha kuko vyose biri mu minwe yiwe niwe yatowe abandi baragenye gutorwa sinzi mugabo niwe aramutse Burundi ariko je mvuga yuko vyose biri mu minwe yiwe abo bose niwe babashinga kugira akababogoza urumva nta muntu numwe azomurengera nta uzovuga ngo uryango ariko yigira ariko akora ibyo ashaka
vyose niwe Bizojoga kiwe bizokogwa na Bunyoni bizokogwa na Ndakugarika ibizokogwa na Shingiro vyose bizoba vyakozwe Ndayishimiye nta Ndayishimiye nta Ndakugarika bari muri leta Ndayishimiye rero tuza kwerekana yuko aje guhindura ivyerekeye ingene ishusho y'u Burundi baribona mu makungu agashira ku ruhande umuntu wese abona yuko ariko akora nabi niyaba mugabo afise umugambi wo guhindura ko ashobora kuba afise umugambi wo kubandanyiriza aho we yasubiriye Petero Nkurunziza yaravyivugiye urumva ivyo rero nta cyo umuntu yo kwizera yabivuze urumva ivyo niyabandanyiriza aho urumva nta cizere kizoba kiriho arico gituma umuca garuka kuri iyo mvugo ya Alexander gusaba ko barundi ahubwo ikibazo bo cifatira mu ntoki kuko ako kagwi k'abantu akagwi gatoyi mugabo umuntu ashatse kwizera guha umwizero twovuga dutereka tubarindire ngira Ndayishimiye naho yabashizeyo bari hajya azohindura abantu rero utibizere umukuru w'igihugu mugabo ntibasinzira umukondora dose bashira umwizero buke barindire urakoze cyane Maître Armel Niyongere kuri iyo jambo gihumure usozere ko kino kiganiro nibutse yuko urongoye isharamwe ya kate ukaba uharanira hagati y'akazi na muntu ukaba uri no mu bashingwamanza babanira abo n'ivyaha bihanwa n'amasenari mpuzamakungu mu mpanavyaha turabona mu kiganiro cyo kimwe na Alexandre Niyunge ko urongoye radio Inzamba hagati y'akazi wakoze kumwihoza duhaye mu kino kiganiro mwakoze namwe kudutumira mwakoze namwe mwariko muradukurikira ikiganiro yari Club de la Presse nshimire bagenzi bacu bariko baradufasha mu hinga bw'ivyuma batuma tuvuga mukadukurikira tuvuga mukatwumva ikindi kiganiro Club de la Presse azwari ku munsi wa gatanu nk'aya mango naho butaha